muri IPA ariya mugabo yo zatsinzwe arazibangamira cyane. English Premier League champion ya mbere ku isi iza kubigeze kuri 124. Hano turavuga d'abord match of the day. Match indwi. Match indwi iri ku munsi w'Imana saa 10:30 kuri Tottenham Hotspur Stadium. Iyi ekipe ya Tottenham Hotspur irakira ekipe yitwa Manchester City. Imaze gutakaza umugabo witwa Jeremy Doku ari hanze hafi iminsi 18 atagaragara kwa ekipe yitwa Manchester City. Iyi ekipe yitwa City ni nkaho Tottenham ari bet no aravye uburyo yama yayibangamiye mu nkino zigiye zitandukanye iyi ekipe bakina. kiriya gihe Tottenham ikina finale ya UEFA Champions League hose ntibari bahuyika yerimini cyane. Umusore yitwa match ya mbere bagize niyo match ya mbere maze kubona Joshua Fernando Llorente w'umunya Espagne akina Tottenham. Niyo muntu yaje kubasezerera ku kanyuma bayikubitamwe goli 4. Kiriya gihe Man City yatsindiwe na Sterling na Aguero. Sterling umengo yatsinze ibitsindo bibiri. Ko umugabo witwa Son arankara babwiye ati jewe umunyakoreya kandi abakwitegenekerezo ari yakiriya gihe kuko aho tuzohurira na City hose tuzokwiruka. Kunza Man City mwihangane cyari gihe kitari coroshe. Man City ntiyari bwatora ivyirimwo. Man City ekipe ya kabiri na ekipe yitwa Tottenham Hotspur muri karukanya 14. Hari igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kane 2019 Man City tsinda Tottenham 4-3 mu gihe mu rukino rwo gutangura cari kimwe ku busa ca Tottenham. Ubwo birumvikana ko vyari 4-4 ariko Tottenham yari ifise avantage qualification y'ibitsindo batsindiye ku kibuga ca Etihad Stadium. Bituma bikarifica gigitsindo canze cyari kigikora ariko ntiyaza kuba nko muri kino gihe ko vyahindutse. Hano bari guca baja muri prolongation za tirobi. Nuko vyarahindutse sino tuvuze ene Tottenham je ntugomba kwita ku bukomezi bwayo. Tottenham ni equipe muri imbere ya Man City. Ushingiye ku kuntu ari equipe basi bagora. Donc simvuze ngo uno musi umugabo match nyabatsinze ino saison. Yarabatsinze biri kubusa. Sindi buvuga ngo uno musi tuvuze umugabane wa Buraya dutumye ko equipe nkuru Tottenham yoza City itaje oya, ahubwo City yoza Tottenham itaje mugabe yo zihuye hagati yazo. Sinibaza ko City bayumva ko amanota igomba kuyatora byoroshe. Mbamura Tottenham yifitiye icizere kirenga ico Man City ifise. Nubona ko equipe zose ziriko zirahinwa Tottenham byoroshe. Simvuze ko City itazotsinda mugabo ndazi ko City runo rushwa ko ari zimwe mu nkino zizobasaba ingufu zirenga izindi zose waba barateguye muri no season. City ari beza baratsinda Arsenal facilement muga City nziza ntigera itsinda Tottenham facilement. Biragoye kenshi n'abamenyereza abashasha bose kwa Tottenham menga bapimira kuri City abwiye ati ugiye na City nudatsinda City uzorumenyereza sanzwe. Kandi attention wagiye na Tottenham nyuma ya performance nziza yo gukonvenka birengane muri urani za mbere muri UEFA Champions League baratuje. Hari pressure imazigiye kuri Thomas Frank mugabo no musi ubona menga basa n'abavyojeje bavuga ati reka tuanze dukina umupira. Kuko nubundi wowe ntaco tugora na Premier League tugutuma ahubwo gerageza muri Champions League turabe ko twogera kure twe turajya ugafaranga yaba kama droit TV ndetse nako gutsinda inkino canke tukagera kure kumbura abantu Tottenham igasa neza muri Champions League gusumba muri championnat. Aho kandi muri championnat liga biracakunda kuko indwi ya 24 sinibaza ko tuza kwiyumvira ati inkino zigera kuri 14 zindi za kwa zisigaye wocucira urubanza Tottenham. Peut-être biri compliqué kwera ko bari kure biri compliqué kuronga big four n'ibindi ariko biracashoboka kuba siko baronka kibanza ciza gusumba ico barimo canke ico baronse mwakweze. Nurukino Tottenham Hotspurs jewe imyaka maze kuraba bahura na Manchester City ibagora cyane. Mugabo runo rushobora kuba rukino rugiye kuzogora Tottenham gusumba uko gogora Manchester City. Nivyo bose barafise ibibazo vy'imvune mugabo ibibazo vy'imvune biratandukanye. Man City irabura Ruben Diaz, irabura Jeremy Doku, ikabura Josko Vardiol. FC infirmier. Ikabura Savinho, Stones sindamushiramo. Stones yamabura buri gihe. Giyabura ni giyaboneka icabura ni kinini. Iyo muronze Stones na mahora ariko niyo mubuze ugomba kumenyera ko Stones kumubura bibumengo biraharawe. Hana arabura Josko Vardiol, arabura Doku, arabura Diaz kuko Savinho niyo yoba hari nta mwanya w'ugihari. Mugabo Tottenham Hotspur babura inyenyeri ya Kirisi nzima ama equipe akavuga amajambo agiye atandukanye yitwa Mickey Van de Ven
babura Rodrigo Bentancur, babura Mohamed Kudus, babura Richardson. ariko tirengagiza ko afise Landry Koromani n'umugabo azwi Ko izina rya Dominic Solanke yagarutse bagarutse abasore James Madison na Kruzevski. yaba ntiharagera ko Ntibaragera kuba bo kwifashisha bari mu bihe vya nyuma vyo ariko bari mu bihe vya nyuma vyo kugaruka kuko ndetse n'umugabo witwa Ben Davis okuri nimero 3. Nukuvuga ngo Manchester City kuza gukina na Tottenham barakina Tottenham mu bibazo bisumbi vya Manchester rimwo dofatiye ku mvune kuko kubura Mickey van de Ven ukamubura na Mohamed Kudus. Bentancur yosubirizwa kuko vise Matar Sare office Yoba Parinya bongeyemwo Conor Gallagher office Xavi Simons biroroha umugabo witwa Mickey van de Ven na Kudus n'abakinyi bari presque irremplaçable muri equipe yitwa Tottenham Hotspur. N'urukino rero navuga ngo Pepe Guardiola ariko cette fois-ci nanje tunagira mbaza cette fois-ci tunarangiza twiyumvire Tottenham n'ubundi babaza City cyangwa ubu dushobora kwiyumvira City avec izi signature yakoze muri no mercato yo muri janvier Antoine Semenyo Marc Guehi ko dushobora gutuma uno munsi peut-être City igananzura equipe yitwa Tottenham nka Betnaria ko navuga ngo course au titre ya EPL igeza harimbanye. Man City iri muri vya bihe vyo kwirukana Arsenal muri weekend bafise Leeds United kandi Arsenal bo bazokina ejo kandi ndibona shaka bashobora no kugumigwa na Man City zokina dimanche izire zirta za Arsenal. Muko Man City ifise inkino zigoye zibiri zikurikirana. Urava kwa Tottenham muri weekend uja kuri Anfield Road Park ukina na equipe yitwa Liverpool kandi usubije amaso inyuma aho no kubwira Man City heruka gutsinda Liverpool home and away ni kera cyane. Bivuze ngo Guardiola visaga zikatoroshe aka kaza agomba gukora imbere ya Tottenham Hotspur kazomusaba ingufu nyinshi cyane. Ntituzi bizaba byavuye mu rukino rwa Arsenal na Leeds ariko nakandi kaza afise muri weekend izokurikira kwa Liverpool n'akazi gakomeye gusumba kaza afise kwa Tottenham. Vyumvikana ngo biramusaba ingufu nyinshi kugira ngo approve yuko n'ubundi kwiruka inyuma ya EPL bigishoboka sino hana karasha akongera karasha kwa Liverpool canke bakagira match nire canke akagira imutwara amanota 3 aharaza gusanga Arteta ageze hariya hejuru. Ni ikintu ca mbere ngomba kugaruka ko sindi bukompare abamenyereza ndavuga Pepe Guardiola n'umugabo yitwa Thomas Frank abasibe hamwe nibangana nta comparison yari. Thomas Frank atsinze Pepe bari exploit mugabo Pepe atsinze umugabo yitwa Thomas Frank menga koze icagwiza gukora ariko ikiri winguvu canke ikiri butume Pepe Guardiola mva ko gukina na Frank bigoye no munsi nuko ari Frank ari kumana equipe igora Man City mugiye na Frank ikiri butume yonaniza Pepe cyane nuko yitwa Gino equipe nyene inaniza City titaye kubihiribwa match ari yamukubise 2-0 amusanze at stadium uno munsi ni na Frank ari umwanya wo gusubira gukonveka akavuga ngo peut-être nari muri phase igoye byariko birangora mugabo ndashobora kuba ndiko ndordona ibintu vyanje gutsinda City ishobora kuba motivation idasanzwe y'abantu bavuga ngo ubwo Tottenham niyagira ifatirane Thomas Frank imwirukane kandi rero mumenyereza kumbura azoyishikana kuri byinshi kuko tuvyemeranye nta muntu n'umwe no munsi atari desi n'uburyo Frank ari kananirwa kwa Tottenham sino dufashe ubushobozi bw'abamenyereza baciye kwa Tottenham. Frank ari muri beza binjiye bafise ibiharuro vyiza kandi yinjiye tubona ko atahita pasimye no equipe ashobora kuyishobora mugabo wibuke ine equipe yananiye Mourinho ine equipe yananiye Conte ine equipe yananiye Nuno Espirito Santo avuye muri Wolverhampton n'indi migwi gitandukanye ya convince uno musiro Frank aje bikamunanira Jesse no tangara ariko kandi turavi performance yinjiranye iramuvugira kwitwa umenyereza Tottenham ntaco Tottenham ifise cyo tuma atamenyereza niyo menyerezwa na Frank ariko ahubwo turizera ibihe vyiza kuri Tottenham iri kumwe na Frank ico ni kintu cabe. Ikigira kabiri niteze match ishobora kubishwa nizi mvune ziri mu migwi presque yose ko na excuse yari abakwa Tottenham abakwa City mvune ziriyo ahubwo hasigara guca ndabo umugabo yitwa Pepe Guardiola n'umugabo yitwa Thomas Frank bagomba kwitwara gute en fonction yizi mvune bafise mu kwarinya 11 n'uburyo bwo gukenyura match en fonction y'uburyo mu adversaire aba yakuranije muri iyo match. Ikintu kigira gatatu ni equipe ziri mu bihe bibiri bitandukanye City iri presse no kumva ngo hamwe twotakaza imbere ya Tote Arsenal irabigiye kandi Arsenal ndazi ko nimba ari ahantu itingiye equipe yitwa Man City ni muri match zibiri Anfield Road ndetse no kuri
Tottenham Hotspur Stadium. Aha niho Arsenal itigiye akajisho Man City, kuko Man City karonka ya 6-6 imbere ya Tottenham na Liverpool. Arsenal nutaba nabo baronsa 6-6 muri match zibiri, ndavuga Leeds na Sunderland. Igikombe cyugisezera bizoba biheze. Ya mentalite doganye imwe umugabo yitwa Patrick Vieira yavuze kuri Arsenal, uzobohejeje kubikonveka yuko ya mentalite agize gute atayufise. Mugabo sino kwibagira faiblesse za equipe ya Man City kinogiye. Buriya n'abantu batabibona. Semenyo yarinjiye ni Valera ajoute. Umugabo yitwa Mark Gay yarinjiye ni Valera ajoute. Ariko ni Valera ajoute muri defense, kuko defense tagira Josco ari mu mvune. Mugabo defense tagira Ben Diaz ari mu mvune. Ni bato ya defense ari mu mvune. Ni bato ya defense contre attaque. Igituma ndabivuze uko uno munsi Man City vizu busatirizi bwiza burangajwe imbere y'Itwering Brotherland, ariko uno munsi ubona ko Semenyo yagiye rifatira ibintu muri izi match akina. Bigaragara ko Haaland muri English Premier League hari uburyo yisanza difficulté kuva Semenyo yinjira, kuko dufate nka match za Premier League aheruka gutsinda genekerezo ry'indwi ukwezi kwa mbere batsinda banganya na equipe ya Brighton Itwering Brotherland. Sinovuga ko ari crise mugabo uno munsi eske ni Manchester City Haaland nta crise baho kuko ashobora kubura gatana kabitsinda umunsi umwe, ashobora kubura mugabo ndiko ndagaruka kwako kana. Est-ce qu'on ne peut pas penser ko hamwe Haaland uyu dufise muri kino game muri izi match za Premier League asa n'uwo karazima bukebuke, nitwaba ari we tuzadufise imbere ya Tottenham Hotspur, tugaca twisanga tugomba tubitume Semenyo akiri mushasha n'ivyo yinjiye ashika bikora contre defense nziza ya Tottenham Hotspur. Atari nziza mu byo kudefanda, ahubwo ari nziza mu bijyanye no kuja gufasha abasatirizi babo gutsinda ibitsindo, kuko uramuzi urabire zita canke ibiharuro Cristiano Romero afise bitewe ubwoba. Ashobora guheza match wenyene. Kuti Romero n'umwe mu badefenseur novuga ngo bahagaze neza au niveau mondial, afise ibitsindo 6 na assist toute compétition confondue maxial. Niho hano ariko ndagaruka nkavuga ngo uyu mu defenseur ashobora kudefanda yitwa Romero. Uyu mu defenseur ashobora kuzana ubukayidi mu gihe bukenewe. Uyu mu defenseur ashobora gutera ikirato mu gihe bikenewe. Ariko kandi gukina umupira mu mwanya nyawe. Wewe ni wazuka guma muri ya crise ya Urugendo Brotherland. Acaje kumena sa defense yawe, kandi tuzi uno munsi ko defensive Man City bariko barahekwa n'uburyo busatirizwa bwa produce ibitsinda. Sino je uno musinza gutuma City ngo genda ngo munanize Colombo ni gutsinda, munanize aba basore baba Dominic Solanke gutsinda, munanize abazo bariko barasatira, biri presque impossible. Ahubwo ikintu City iri bunanize ko Tottenham bwa mbere no gutembereza umupira ikawima ikigira kabiri nukumena sa defense ya Tottenham ku buryo mugabo witwa Cristiano Romero nka Yeremiri danger no musi ya Tottenham Hotspur atoronka liberté yo kuza kumena sa offensive ma equipe yitwa Manchester City. Uno muzi bahagaze muri defense novuga ngo y'abakinyi batatu, nibo bariko barakoreshwa kenshi. Tottenham Hotspur ugenda kuraba ugasanga yewe Parinya yagarukanye muri defense, ko Parinya ariko akina muri kudusira na kubuze nawe Van der Vaart n'uyu muhungu umukwi kabiri yitwa Danso. Oya Danso ni ari Pedro Poro, yani mvuze ni bari muri defense ya Parinya na Cristiano Romero na Danso n'umugabo witwa Kevin Danso, ari batatu. Ugaca wisanga Destiny Udogi yageye imbere n'umugabo witwa Jade Spence, kuko Spence ni kansero wa Tottenham, akoreshwa ibamva akoreshwa iburyo, yakinishijwe ku ruhande guhora rukina ko Pedro Poro, Matar Sarr, umwana yitwa Archie Gray, bano b'Imana, Randar Mwani, Simons, bano b'Imana, Wilson Odobert n'umugabo yitwa Dominic Solanke, nibo bantu ugomba gucagura mu attaque y'abantu batatu. Umugabo yitwa Pepe Guardiola ashobora kubagira kire match de la saison. Nitaye ku bihe Tottenham yagazemo. Uziko kugeza muri kano kanya umugabo yitwa Nicolas Gonzalez, Mark Gay, Nico Oreri, Matheus Nunes bari averti hamwe hogira uronka ikarata y'umuhondo. Arabura kuri match ya Liverpool. Iyumvire City yakinogiye ifisi no defense ugaca ubura Gay. Kandi bose barakora ama déplacement kuko na Liverpool bose barafield. Ya mana we. Raison pour laquelle iyi match tuyanalize mu bindi ahubwo tuyanalize muri course au titre kuri City, tunanalize no kugarukana umwuka mwiza kuri Tottenham. Bamazigiye bigaragara ngo Frank bariko baramugira kamakenga bivuga ko banatanguye kuyaga n'abandi peut-être batararonka bashaka, ariko peut-être gikingiye n'umusaruro mwiza yageze muri UEFA Champions League. Ni match de la saison kabisa. City rero na Tottenham baracekana ku munsi w'Imana saa 10:12 ari bagarikiza n'abarindi. Umuhagarikizi nabonye ataraje habona. Umuhagarikizi urukino ntibaramushira hagaragara. Araje habona. Bakaya Oliver City zojisinda. Araje habona. Baye Craig Pawson. Nanje ngo nagira. Craig Pawson. Craig nabonye ari umumenyeri ari umuhagarikizi mwiza cyane. Hakuraze ko uriya mutama Anthony Taylor. Eka. Namwe abantu jewe tutemeranya. Naje Taylor simwemera.
Mugeno ubona Oliver gusoma Taylor. Oya Oliver arakaze cyane. Anthony Taylor niwe muntu wa mbere afunga umutwe. Taylor simwemera. Ubona yuko nyine ibintu byose ari mu witwa Dani Derek ngo biteguye gukora clean sheet muri match 5 ziri imbere. Buriya City nk'ubu turavye match yeruka gukina. Duhure kwa mbere. Saa 12. Duvaje match City yeruka gukina. Iheruka clean sheet yari. Oya muri Premier League. Ugiye kuraba match yeruka batsinze Wolves ni clean sheet ibiri kose. Mugabe imbere yabo bari batsinzwe na Man U. Imbere yaho bari bagize kimwe. Iyo kwa Man U tuyite clean sheet ya Man U apana yiwabo. Eka dukomeze muri Premier League nyene ku munsi wa Arsenal ya sohoka igendera ekipe ya Leeds United kundwi nyene 24 Arsenal bambe